Ndabaramukije mwebwe mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu tugiye kubashikiriza ngakuri no monesha kure yacu ana yanya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kwategurira amakuru agezweho ariko aravugwa mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi ikaze mu makuru agezweho muri kano gatondo ko kuri wa gatandatu igenekerezo y'icumi ukwezi kwa gatanu 2025 dore ingingo nkuru tugiye kugokorera muri kino kiganiro cyacu cyuno mwanya. Amatora yimirije mu Burundi arakomeje kugenda atera amakenga batari bakeya nyuma y'amajambo atera ubwoba rero nyine batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD aho rero nyine amanama amwe namwe arakogwa n'abagumya banga ba CNDD-FDD ku mitumba imwe n'imwe nga muri kino gihugu c'u Burundi hariko haravugirwamo rero amajambo atera ubwoba abandi nyine banywanyi bindi migambwe aho biboneka yuko nyine ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho ariko aremeza neza nyine ingene ibintu biriko biramera bakemeza neza yuko aya matora ari ngara ategurwa mu Burundi aho imyamamazo igiye gutangura. Aya matora ashobora kuzogaragaramo indyane nyinshi cane kumvo zo kutumvikana mu kudahuza ibyumviro bya politike nga muri kino gihugu c'u Burundi nkuko biboneka. Nkuko bikomeza kugenda bivugwa rero yaragize ati navuze byinshi rero ngomba ndabamenyeshe umuntu wese azikorera tuye nyine kuri uno mutumba wa Buyumpu nyine ibintu byo gukeza rupyina twarabisezereye aho rero twirutse nyine twarahirutse nta kundi tuzongera kwiruka iyo rero hageze. Abantu bamwe rero nyine barajuragurika hakaza abantu bavuye nyine mu yindi migambwe abaseneri nkuko amaseneri muntu azikorero nyene atazotombereza ku nkona azomenye yaja hama kandi nyine umubyizi no wakare amatora isaha 12 ujejwe nyine inama shingiro azotondana nyine nabiwe nkuko bigaragara. Aya ni amajambo yavuzwe ejo haheze kwigenekerezo gikenda ukwezi kwa gatanu 2025 ku mutumba wa Buyumpu nyine zone Rugazi komine Kabarore ni mu ntara ya Kayanza. Wayavuze yitwa Gaspari Nsabiyaremye arasanzwe ari mu nama ya komine Kabarore akaba anakorera nyine mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Kayanza nkuko bigaragara. Uyu ngo yarumvikanye aratera ubwoba abandi babarizwa ku yindi migambwe nkuko biboneka ibikomeje gutuma benshi bibaza ibizova muri ano matora yimirijwe mu Burundi. Ku munsi w'ejo kandi nibwo hatanguye ibikorwa bigendanye nyine no gutanguza ibigendanye n'imyamamazo y'aya matora nyine abigiye gutangura byarabaye nyine ariko kandi byaritabwe n'umukuru w'igihugu n'abandi benshi bariko barategura ayo matora nkuko biboneka ariko runani Burundi bwa bose ntago bwigeze buritaba nyine ibyo bikorwa byo gutanguza imyamamazo y'amatora. Hari byinshi basiguye baganira na BBC turaza kubigarukaho. Hari rero impanuro yaje kugenda iratangwa na Pastor Denise Bucumi Nkurunziza nyine umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza yahoze aratwara igihugu c'u Burundi. Hari ibyo yavuze rero nyine hari ibyo yatangaje cane nyine ku bigendanye n'ibiko birabera nga muri Republika N'Uwasangiye ya Kongo. Gasenyi Bujumbura hari umusirikare yaranyurujwe nyine nkuko bigaragara ku munsi w'ejo kuko rero twabimenyeshejwe n'abagenzi biwe nyine uwafashwe yitwa Nsabimana Eric arasanzwe akora mu iperereza ry'igisoda G2 ni mu gihe nyine yoba yarakorera nyine ku cirimba c'umukuru w'igihugu. Niki cyoba cyo biteye ko kugira ngo acaranyuruzwa ese byo byagenze bite byose tugiye kubirabera hamwe nyine. Ndabaramukije mwebwe mwese abariko baradukurikira n'abatwumviriza cyane abadukurikira bari ngaha mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura abari Gitega ndetse n'abandi baherereye mu bice bigiye bitandukanye mwese ndabifuriza ibihe byiza ndetse ndabifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Abari ngaha nyine mu bice bimwe namwe bigiye bitandukanye mu bisagara bimwe namwe bigiye bitandukanye turabifuriza ibihe byiza. Abari mu karere k'ibiyaga bigari abari mu makungu ya kure turabifuriza amahoro y'Imana cyane. Arubwa mbere sanga reka ndagusaba icyo ndi kwanditse sabone kugira ngo duce urabana natwe makuru n'ibiganiro byacu kandi unabisangize ku nshuti zawe. Urashaka gutanga ibyumviro byawe unyuze ngaha nyine muri commentaire ibintu bigaca biramera ibintu bigaca biramera neza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese dutangurire kuri aya majambo.
aya matora nkuko byoma bigaragara nyine arakomeje kugenda agaragaza indyane zikomakomeye cyane. Uyu Gaspari twotanguriye nyine Nsabiyaremye yaravuze ayo majambo natanguye ndavuga nyine yambaye igishushanyo cy'inkoho nyine ndetse n'izindi ndongozi z'umugambwe zari ngaho nyine zarashimangiye ayo majambo y'iterabwoba nkuko byoma bigaragara. Uyu yaragaragaye nyine mwidutsi giwe nyine yambaye ikintu kimeze nk'inkoho nyine ariko itari yo nyine mu kwerekana yuko nyine ayo majambo ariko aravuga akwiriye kubahirizwa ndetse akazagenderwa ko nkuko bigaragara. Hari ikintu cama rero nyine gitangaje n'ingene CNDD-FDD yama ikeneye iterabwoba nyine no mu gihe itagira nyine uwo bahiganwa, none ubu ngubo naho nyine iri mu iterabwoba ry'iki. Bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi bama biyamiriza ibyo bikorwa biriko birakogwa nyine bakamenyesha yuko ari ibintu biteye impungenge ndetse n'amakenga, bagaca bagaragaza neza yuko mu Burundi mu gihe ibintu byoguma bimeze bityo nyine nkuko bigaragara ibintu byoguma bimeze bityo hashobora kuzaduka izindi ndyane ziremere cyane nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Aya matora yimirijwe mu Burundi arateye amakenga ku mpande zigiye zitandukanye, kuko rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abadahuje ibyumviro n'umugambwe CNDD-FDD bariko baragaragaza neza yuko nyine aya matora badashobora kuba bo yitaba. Hari umwe rero nyine mu barongoye umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi nkuko biboneka yarashimangiye ndetse anagaragaza neza yuko nyine yahamagariye abanyagihugu ko badakwiye kwitaba aya matora mu gihe bikomeza bigaragara neza yuko aya matora arimo igipfungu cyinshi, ndetse yaranasabye yuko niyo bo kwitaba ayo matora nyine badakwiye kuba botora CNDD-FDD, kuko nyine CNDD-FDD iko igaragaza nyine ibintu bitari byiza cyane cyane nyine ibintu biboneka yuko biteye impungenge nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Tugaruke kandi ku makuru aremereye cyane akomeje kugenda ariko aravugwa nanone muri ibi bikorwa bigendanye n'amatora. Aya matora akomeje kuba kamaramaze ku buryo nyine ubona yuko nyine ibintu biriko biravugwa cyangwa se nyine aya matora ariko arategurwa mu Burundi y'abashinga amateka ndetse na nkenguruza amateka ateye impungenge. Kuko bikomeza kugenda abigaragara nyine nkuko bigaragara hari mu kiringo rero kidashika n'ukwezi abarundi baraza gutangira kwitaba amatora y'abashinga amateka na nkenguruza amateka n'abajenama b'amakomine, hazoba ari ku itariki ya 5 Ruheshi uyu mwaka. Imyiyamamazo yayo matora nyine buca itangura nyine mu ndwi iza ku igenekerezo g'13 nkuko bigaragara, ariko amakuru akomeza kugenda by'umwariko agaragara. Hari ibirori byabaye ku munsi w'ejo, ni ibirori bigomba gutanguza cyangwa se bigomba kubanziriza iyi myiyamamazo nkuko bigaragara. Nkuko amakuru akomeza kugenda by'umwariko bigaragara nuko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD usa n'ubundi usa nawe uri kwisonga mu kwitaba ndetse by'umwariko no kuba yagira ukoko gukomeye cyane muri aya matora. Ariko hari ikibazo cy'igitoro bavuga yuko nyine kizotuma badashikira nyine co cimwe abanywanyi babo b'iyindi migambwe. Hari abatavuga rumwe rero na leta bamaze rero gushikiriza ku mugaragaro icyumviro cy'ayo matora nyine ko adashoboka, ahubwo nyine ko ho kwigwa ingene hoshingwa inzego mfata kibanza zotwara igihugu mu kurindira nyine ko haba amatora ahurikiyemo rero nyine bose kandi bahiganwemo mu rugero rumwe. Amatora y'uyu mwaka atandukanye cyane cyane nayagiye yaraba mu myaka 20 iheze. Ubu intara zaravuye kuri 19 ziraja kuri 5 gusa, amakomine ava ku 119 aja kuri 42 gusa. Aya matora kandi ntazobera rimwe rero nyine n'aya perezida iyo arateganyijwe muri 2027. None imigambwe nyine yiteguriye gute ayo matora? Seni iravuga iki rero nyine ku mpungenge z'abatavuga rumwe na leta? Imyamamazo nyezina nyine izotangura mu gihe udukarata nyine twitora tutazoba nyine turashikira bose, nta ntambamye bizotera. Mu gihe rero nyine hari ikibazo cy'igitoro mu gihugu nk'ikibazo intambamye nyine kubakeneye kwiyunguruza kubaja mu myamamazo bizogenda bite? Ibi n'ibindi by'umwariko nkuko bikomeje kugenda bigaragara ni bimwe mu byaje kugenda nyine bitangazwa nkuko bigaragara nyine
hari nyine umushikirizwa nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Hari bamwe rero mu baje kugenda barabivuga, harimwo Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Uprona, Patrick Nkurunziza arongoye Burundi runani Burundi bwa bose, umuvugizi w'urwego rujejwe rwa Sena rujejwe rero gutegura amatora Francis Bizimana, userukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nkuko bigaragara. Nawe rero nyine hari byinshi yasiguye muri ibyo biganiro, ariko kandi kugeza uno mwanya ariko haraboneka ingorane nyinshi nkuko bigaragara, nkuko abantu bama barabigaragaza cyangwa se bakomeje kugenda barabikurikira. Nyine abazokwitoza mu bibanza by'abashinga amateka na nyenguruza amateka n'abajenama b'abakomine bava mu migambwe itandukanye, amwe rero n'abigenga bagize idefire, nyine bagize idefire ku munsi w'ejo mu gutanguza ikese y'imyamamazo. Ibirori byarabereye nyine ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega, nyine ni ku mugwa mukuru wa politiki. Ikitari kimenyerewe nyine nuko aba bakandida rero bo mu migambwe itandukanye n'abigenga bagize idefire imbere y'umukuru w'igihugu, bambaye imyambaro iranga imigambwe yabo, bafise mu maboko n'amadarapo y'iyo migambwe. Imigambwe 20 niyo rero yitabye ibi birori hamwe n'abigenga batatu, mu gihe rero urunani Burundi bwa bose n'umugambwe CDP itigeze igaragara cyangwa irahaboneka. Avugana na BBC Gahuza Miryango, bwana Patrick Nkurunziza arongoye umugambwe Sawanya Frodebu n'urunani Burundi bwa bose yaramenyesheje ati ntituzokwitaba ibyo birori kuko rero nyine kuba ari ugufasha imyamamazo umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Yongeraho ati mu nteguro y'aya matora twararenganyijwe, intonde zacu seni yanka kuzemeza, ibyo byose bituma rero tudashobora kwitaba ibyo birori. Ikindi kandi nta mahera dufise yo kurihira abanywanyi bacu ngo bitabe ico gikorwa, mu gihe rero muzi n'ingene igitoro gisigaye kizimbye nga mu gihugu cyacu. Abaserukira imigambwe hamwe rero n'abigenga bari batonze ku ntara, bagaheza nyine bagakurikirana hisunzwe urutonde rw'ingene bakurikirana ku ikarita y'itora. Ku idefire rero hatanguye abaserukira umugwiseni ku rwego rw'igihugu, harakurikiraho rero mu nzego z'intara n'amakomine, hacarakurikira imigambwe nkuko bigaragara. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarasabye ko rero hoba ibirori nk'ibi n'ubundi kuva mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze. Muri ivyo birori kandi yaravuze ko abategetsi bategerezwa kumenyera gukora ivyo ababatoye nyine babatumye batabikoze, naho nyine bakamenya ko rero nyine mu matora akurikira n'ubundi batazobatora. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yaravuze ati harageze ko rero nyine abantu bamenyera kubisanya nyine ku butegetsi. Yongeyeho ko rero hari abadashaka ko iyindi migambwe ikorera aho ngaho baherereye, nagira ndabamenyeshe yuko nyine iryo atari itegeko ry'igihugu, kandi abo babigwanya nyine bagwanya amategeko y'igihugu ategerezwa kubagwanya. Biteganyijwe ko kandi imyemamazo nyezi nizotangura mu ndwi iza, ni ku munsi wa kabiri igenekezo g'13 Rusama 2025, imara ikiringo cy'indwi zitatu nkuko bigaragara. Amatora azoba ku igenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa Ruheshi 2025 nkuko biboneka. Amasanamu yagiye arashigwa ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana uburyo rero nyine ibi birori byari bimeze, nyine benshi bahurikiye mu migambwe yabo, ubona yuko nyine bari babyitabye ku rugero rudasanzwe. Icyakora aya matora birumvikana ko yajemo intambamye n'ibibazo bigiye bitandukanye, mu gihe bamwe rero nyine bari biteze inkuru Burundi bwa bose batigeze barababona muri ivyo bikorwa. Ariko kugeza ubu murumva yuko ari akamaramaza kubona abantu nk'aba nyine bari bafise ibigendanye cane ibigendanye n'intego n'uburyo nyine biboneka yuko aba bantu ari bamwe mu bari bakwiriye cyangwa se mu bagomba kuza kwitaba ano matora, batigeze baza nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ariko kugeza uno mwanya bikaba biboneka yuko nabo batigeze barahashika. Aya matora yarakomeje kugenda agaragaramo igipfungu cyinshi, ku buryo benshi baboneka yuko nyine kuba bamwe baragiye barahezwa ari akamaramaza, maze bakavuga yuko biboneka yuko CNDD-FDD yabishaka kwikubira insinzi. Aha kandi barakomeza batavuga n'umwe n'ubutegetsi, barakomeza kunenga ibikorwa nk'ibi ngibi bya CNDD-FDD, maze bakagaragaza neza yuko ari barariremereye cyane, bakavuga yuko bariko baratega ubwoba cyane n'imbonera kure n'abandi banyagihugu nyine biboneka yuko bakomeza kugenda barazana ibintu
barazana ibintu bitari byiza nkuko biboneka. Tugaruke kandi ku makuru akomeje kugenda ariko aravugwa nga muri kino gihugu c'u Burundi nanone nkuko biboneka, amakuru agendanye n'umutekano nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Hari impanuro rero yatanzwe n'umutambukanyi w'umuhisi Petero Nkurunziza nyine Pastor Denise Bucumi Nkurunziza, haba mu migenderanire y'abantu haba mu migenderanire y'ibihugu. Nyine iyi mpanuro irafise ikivuga cyane, uze witonde nyine niwaja kubanguranya abubakanye cyangwa se abavukana. Ni kenshi hari abihenda rero iyo babonye amatati mu rugo rero kanaka, hari aho rero nyine habaho ababafasha. Umwe rero mu bubakanye kugwanya uwo rero nyine bubakanye ni kosa rikomeye cyane. Mbere bishitse rero bagasubira kumvikana, bamwe rero bubakanye baguhindukirira bose kukugwanya. Birashika kandi iyo umuntu nyine agiye kwitambika hagati y'abavukana cyangwa se nyine hagati y'umubyeyi n'abana biwe, ni byiza rero kubafasha nyine kumvikana kurusha gushigikira uruhande rumwe rero nyine kukugwanya. Iyo bihindutse nyine baragukoranira bose. Muri RDC Version Ndayishimiye ari mu ikosa rero nyine ryo gufasha abavukana nyine kuryana. Niyo mpanuro yiwe. Ingwano iri muri Republika Iharanira ya Kongo iriko irakwegera Burundi, abasoda bacu babandanya nyine guhonerayo mu gihe nyine abafise ibyo rero bapfa bo nyine bariko baraganira. Iyo baganirira nyine Burundi ntibutumigwa, kandi aribwo rero nyine buriko nyine buraburira nyine abasoda muri Kongo ku rugero rudasanzwe. Inyungu ziriko nyine ziraganirwa zirerekeye nyine n'u Burundi ariko ntiburimo. Mumera abaganiriye nyine bazovuga ko rero nyine badakeneye ingabo z'u Burundi ku butaka bwabo. Nibaheze nyine gukora amasezerano, abasigaye nyine mu bacu bazotaha mu nyuma. Nyine tubazanye icyo abo twabuze, tubabaze icyo abo twabuze bazize. Muri Kongo Burundi bwari kuba rero umuhuza, ntibwari kwisuka mu ntambara y'abavukanyi yamara nyine abadutwara bo babonye ko rero nyine bubuye indiri y'amadolari nkuko biboneka. Aya majambo uyu mutambukanyi yama aravuga benshi baje kugenda barayafata nk'amajambo ashobora kuba yo mu kwegera mu bihe bidasanzwe nkuko biboneka, ariko izi mpanuro zaragiye ziratangwa no ku bandi bategetsi bagiye batandukanye, ndetse n'izindi ncabwenge zaragiye zirabivuga ko zagiye zirabitangaza inshuro nyinshi, bakagaragaza neza yuko nyine aya majambo ari ingenzi, bakanagaragaza ko aya majambo akwiriye kuba nyine amajambo cyangwa se impanuro nziza. Icyakora Version Ndayishimiye yarakomeje nyine kugenda aravunira ibiti mu matwi, ku buryo gushika no mwanya biboneka yuko atabushobozi, ndetse biboneka yuko nyine yananiranye kuba yo kumvikana nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Gushika no mwanya benshi bakomeje kugenda barakurikiranira rero nyine ibibera hano ku butaka bwa Republika Iharanira ya Kongo, barakomeza kunenga Burundi, bakagaragaza neza yuko Version Ndayishimiye yarakwiriye nyine kuba yovana abasoda b'abarundi ngaho muri Kongo byanze bikunze, kuko atacyo bariko baramarayo. Nkuko rero abama barabigaragaza nyine mu Burundi, nyine hari umusirikare yanyurujwe ku munsi w'ejo mu gatondo. Nkuko bigaragara bagenzuye nyine baravuga yuko uwanyuruje yitwa Nsabimana Eric, arasanzwe akorera iperereza rya gisirikare mu Burundi. Muri kino gihe nyine yoba yakorera ku cirimba c'umukuru w'igihugu. Uyu musirikare aba mu Gasenyi hirya y'ibiro nyine by'umukuru w'igihugu, aho bita Inyakararo. Abamufashe nyine baramukuye ku rugo rw'iwe nyine mu gatondo ka kare. Birashoboka ko rero yafashwe nabo mu iperereza ry'igisoda. Nkuko bigaragara abagenzi biwe nyine baravuga yuko nyine yatwawe nabi cyane, kandi ko bamwagiriza ko yoba atanga amakuru hanze nkuko biboneka. Abo babazi uyu musirikare nyine barakomeza nyine bagire byinshi badusangiza kuri we. Ico umusoda Eric Nsabimana yoba yagirizwa rero nyine cose birahambaye ko rero ko ajyanwa rero imbere y'ubutungane, aho kumuzimanganya amazima yongo. Ibyo shika byojya nyine ku gatwe ka Colonel Jean Alfred Manirakiza arongoye iperereza ry'igisirikare rya G2 nkuko biboneka. Burundi igihe kinini yo hegerejwe amatora canga bariko barikanga ibibazo bigendanye n'umutekano muke kane, urasanga abantu benshi banyuruzwa, abandi bagafungirwa ubusa, abandi bagakubagurwa, abandi bakaborezwa igufwa nkuko biboneka. Ibi rero biriko biriyamiriza
vyashikirizwa cyane cyane n'abarongoye agateka kazina muntu, imigambwe idaranira ibyicaro vya politike nga mu Burundi ndetse n'abandi bagiye batandukanye, baravuga yuko mu Burundi hama haboneka ibihe bidasanzwe cyane cyane ibihe bigendanye nyene nkuko byuma bigaragara, ibihe bigendanye cyane cyane no kwibasira bamwe rero bariko barakekwaho ibintu niyo byoba bitari byo. Gushika ubu ngubu rero abenshi bama bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko ivyo bintu biteye impungenge ndetse n'amakenga, bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko ivyo bintu ari akamaramaza.